Ndasubiye kubaramutsa mwebwe nywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba, arabana n'icete riremereye kandi ririmwo ibintu biteye ubwoba. Abasoda b'u Burundi bandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari abasoda bari mu gihugu cibanyi ca Kongo, aho bariko bararwana na M23 ariko bakaba bakomeje gupfa ku bwinshi. Bakaba bandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, abo bamubwiye ko nagumya kubakorera ikibi ariko arabakorera byanga byakunda bazahaguruka bakamurwanya, kuko icyo bafise ni inkoho. Kandi hakaba hari n'amakuru avuga ko abasoda batari bake babazwa n'ibiriko birabakorerwa, bakavuga ko byanga byakunda igihe kigeze kugira ngo bihore kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kugaruka ku iryo cete rirerire ryandikiwe Perezida Evariste Ndayishimiye, aho tuza kugaruka ku bintu bikomeye kandi biteye ubwoba birimo amaze abarundi bakamenya ko ayo barushye ari nayo abasoda b'u Burundi bagowe, akaba ariyo mpamvu bose bagomba gushira hamwe amaze bakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Turanababwira kandi ko mu gihugu c'u Burundi ibibazo ari byinshi, aho nta muyaga nkuba ukiboneka, akaba nta mazi meza akiboneka, akaba nta gitoro kikiboneka, akaba nta gasukari kakiboneka, akaba ibyankenerwa nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi byarabuze. Akaba ariyo mpamvu abarundi b'incabwenge kandi bakunda igihugu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bahuze abarundi amaze bikureho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza no kubabwira ku byavuye mu nama y'abakuru batandukanye baturutse mu bihugu bya EAC, aho baganiriye ku migenderanire iri hagati y'ibihugu byo muri EAC, cyane tukaza kwibanda ku byavuzwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho tuza kwibanda ku cyavuyemo ndetse n'amakuru avuga ko umwanya uwo ari wose imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda ishobora gufungurwa kubera igitutu kimaze iminsi cyoswa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, abarundi bamusaba ko yofungura imipaka, kuko biboneka neza ko ibintu byamaze kurenga inkombe, kandi bakaboneka neza ko gufunga umupaka atari wo muti w'ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri sabone kandaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abanyagihugu bo muri karitsiye Karama baratabaza, bamaze igihe kinini bataronka amazi meza. Nk'uko babishikiriza abanyagihugu bo muri karitsiye Karama, bavuga ko haciye igihe kinini batagira amazi meza muri Karama ya mbere. Hoho bemeza ko bamaze igihe c'umwaka wose batazi icitwa amazi. Amabombo yose akaba aboneka nk'uko atigeze kuba arimwo amazi. Abanyagihugu bashikiriza ko bari mu buzima bubi, kuko amazi bakoresha ari ayo bategerezwa kugura. Ibido imwe y'amazi y'amaritiro 20 ikaba igurwa amafaranga y'amarundi 2,000 ku bayazana n'amakinga. Ibyo bikaba bishobora bake cyane, kuko benshi bari mu bukene bukomeye cyane. Ubwabo banyagihugu twashoboye kuyaga babazwa cyane nuko ico kibazo gisa n'icananiranye gutorerwa umuti, kuko n'ababarongoye bagoma bizeza mu kubaha amasango adashika. Baratabaza mu gusaba ishirahamwe Regideso kuva mu gacerere rikabafasha kubaronsa ayo mazi. Ibi bintu bikaba biteye isoni kandi babaje kumva ebido imwe y'amazi igura amafaranga 2,000 by'amarundi. Ni ibintu byerekana ko aho Uburundi bugeze uyu munsi ari habi cyane. Akaba ariyo mpamvu igihugu c'u Burundi gikeneye abarundi
bijunja n'ijambo kugira ngo bashayure igihugu c'u Burundi. Biboneka neza ko ari igihugu kimaze kwinjira mu bihe bidasanzwe kubera ubutegetsi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubutegetsi budakorera abanyagihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Mbere yuko tugaruka ku ikete ryandikiwe umukuru w'igihugu rikaba ryanditswe n'abasoda bari muri Kongo, reka tubanze tubabwire ibyavuzwe igihe haba inama z'abakuru ndetse n'iz'abakomeye mu bihugu bitandukanye bigize EAC. EAC irashakisha uburyo bwo kurangiza ibibazo bimwe mu bihugu biyigize bifitanye, ndetse kandi ikavuga ko bigomba guhagarara byihuse. Icyo ni nk'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka, ariko bikaba byarazanye uruhombo rukomeye cyane mu bene gihugu. Inama y'iminsi 3 yahuzaga abaminisitiri bashinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'abubanyi n'amahanga bo muri uwo muryango yaberaga mu kirwa cya Zanzibar muri Repubulika ya Tanzania yashoje imirimo yayo kuri uyu wa mbere. Abo bategetsi baganiriye ku bibazo birebana n'amahoro n'umutekano, imibanire hagati y'ibihugu, politike na gahunda ngari z'uyu muryango. Mu kibazo c'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuze ko bahangayikishijwe nabo ibintu bigenda byerekeza, bemeza ko uburyo bwonyine bwo kubona amahoro aramba ari inzira ya politike, bityo bashigikira ibikubiye mu biganiro byabereye i Nairobi muri Kenya n'i Rwanda muri Angola hagati y'impande zirebwa n'icyo kibazo. Ku bijanye n'impaka zikurura ubwumvikane buke hagati y'ibihugu, bavuze ko bifise ingaruka mbi kuri gahunda ngari y'umuryango wa EAC yo kuzahuza imipaka. Basaba abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhura vuba bishoboka naho uw'u Burundi n'uw'u Rwanda bakazagirana ibiganiro bitarenze itariki 31 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo bibangamiye umubano w'ibihugu byombi. Hagati aho, mu gihe iyi nama yari ikomeje, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye inama ukwabo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanditse ku rubuga rwe rwa X ko bombi bagaragaje ubushake bwo gushyigikira inzira ya politike yo gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, bityo bakaba bafashe imyanzuro ifatika yo kubyutsa amasezerano y'i Nairobi na Rwanda. Gusa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yashubije ku rubuga rwa X igira iti ntitwihute cyane, inama ya Zanzibar yari inyungurabitekerezo ntiyari ifatirwamwo imyanzuro. Yashinje ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 kuba inyuma y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Naho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro, nyuma y'inama yagiranye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, yanditse ku rubuga rwe rwa X ko inzira ya diplomasi ari igikoresho gikomeye cyo gukemura ibibazo hagati y'ibihugu. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bizeye ko ibintu bishobora kugenda neza mu minsi iri imbere, aho abatari bake batanguye kwizera ko imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda yoba igiye gufungurwa kubera ibyo biganiro byabaye hagati y'abo bubahwa babiri bo mu Rwanda ndetse no mu gihugu c'u Burundi, aho bemeza ko ibintu bishobora kugenda neza mu minsi iri imbere. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize ku basirikare b'u Burundi bari muri Kongo bariko barahura n'akaga gakomeye cyane, bakabatabaza ariko nanone bakabagabisha abatwara, bavuga ko igihe batagira ico bakora bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bariyamiriza amanyanga bariko barategekwa n'ababarongoye. Hari abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo baraye batwandikiye umubabaro wabo, mu gihe buri kwezi bahora bahabwa amadolari 50 yo kubafasha kwibeshaho mu two bakeneye. Hari bamwe baherutse kuyaronka n'abandi bataronse, cyane cyane batayo ya 6 Tafoke n'izindi batayo zibiri ziri muri Sud Kivu, mu ntumbero yo
mu ntumbero yo gufata akafuka ko abo basirikare bataronse uburyo bwabo. Abandi basoda bariko basabwa gusinya amadolari 100 kandi bahawe 50 mu ntumbero yo kwerekana ko habaye ukwihenda byatumye abandi bataronka. Umwe mu basirikare yanditse ati turakuramukije ubwa mbere twifuza kugushimira kuko umusoda wese w'umurundi ari muri Kongo arazi ico wamufashije. Kuba wagumye usemerera ibijanye n'akarenganyo dukorerwa byatumye abatwara igisirikare bikubita agashi bakagira ico bahinduye. Twagomba tugusabe ntuze ucike intege kubera abagutuka. By'ukuri umenye ko ikintu cose uvuze cerekeye abasoda bari muri Kongo abategetsi baragiye baragikorako uko bashoboye. Ntibazigera bemera ko babikoze kubera wabivuze, ariko twebwe turazi agaciro kawe n'ico watumariye. Ndabisubiremwo, ikintu cose wavuze kijanye n'ingene tubayeho carabateye ubwoba baragikorerako. Mbere hari n'abari badutwara bagiye barakurwa kubera amanyanga yabo washize ahabona. Kenshi abarundi ntibibuka gushima iyo wagiriye neza. Nukuri bimenye ko wadufashije cane. Ibyo uvuga byaragize ingufu ku buryo baca batwaka amatelefoni ngo tureke kuguma tubisoma cyangwa se tubyumviriza kandi tureke kuguha amakuru. Ariko baribeshe turabimenya, kandi baribeshe ko turafise ubundi buhinga dukoresha kugira ngo tumenye ibyo wavuze kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Jewe ni mu basirikare ba mbere barungitswe muri Nord Kivu kurwana na M23. Ni mu basoda bahagorewe bikomeye. Turi muri batayo ya 6 Tafoke. Muribuka bamwe bapfa ubwa mbere bari kumwe na Majoro Gashirahamwe. Ubu abasirikare barandikiwe amadolari 50 ku kwezi dukoresha ino. Atiko amezi 3 ya mbere ntitwaronse namba. Batubwiye ngo yari stage. Mwumve iryo bara ngo yari stage n'amabi twahaboneye abatari bake bakanahapfira. N'ubu turacasaba ngo baduhe utwo dufaranga, baranse kutwumva habe na gatoya. Biriko biraba ubu nabyo byaduteye isoni. Batayo ziri muri Nord Kivu zarahawe ayo madolari 50 keretse batayo ya 6. Amabatayo ya Tafoke ari muri Nord Kivu ni ya 5, ya 6, ya 7, y'8, y'9, y'10, 11, 12 na 13. Abo muri 6 batayo ariko baheruka gukurwayo bajanwa i Bukavu, Kamanyora, Itara, Birava n'ahandi henshi muri segiteri ya Bukavu. Hasanzwe hariho izindi batayo 2 cyangwa 3 ziri muri Sud Kivu hariya mu bice bya Nzabampema. Ikintu rero kibabaje nuko amabatayo ari muri Sud Kivu atahawe ayo madolari 50 abeshwa ngo haje ayadakwiye. Hanyuma haduka amanyanga yo gusaba abari muri 5 batayo Tafoke basanzwe baronse 50 dolari ngo basinyire $100. Aho niho twaboneye ko ari ubusuma bukomeye bwateguwe. Ni iki cotuma bamwe bataronka, abaronse nabo bagasabwa gusinyira ayaragenewe abandi. Bino bintu birerekana ko byirimwo ubusuma bukomeye cane, kandi bikerekana ko byose byakozwe n'abatwara igisoda c'u Burundi mu ntumbero yo kugira ngo bagumye baducinyize nk'uko bamaze igihe babikora. Ubu twasubiriye gufatwa nabi cane. Batuzanira ibiharage byaboze. Hagize urwara bamubwira ngo yigurire imiti kandi bazi ko batanaduhembye. Ubu ntiworaba bamwe batanguye kugwara inda mu mpuzu kubera atagasabune tukironka. Twebwe ntidutahura ukuntu tubura imiti n'udufaranga twari twandikiwe ntibatuduhe na gato, kandi bagaca batubwira ko umusoda agwaye aja kwigurira imiti. Tukibaza nimba byarahindutse ko abasoda batakivuzwa. Babitubwire tubimenye mu gihe twategerezwa kuvuzwa. Narirya turiko turagwanira ibyo tutabona kandi atari n'igihugu cacu. Turagusabye usubire usemerere. Umukuru w'igihugu be n'umukuru w'igisirikare babimenye. Iyo babimenye bahora baca babikurikirana bakabona ko
utabesha kandi ingingo zifatwa koko, waradutabaye kenshi n'ubu bandanya udutabarize. Ndangije nsubira kugushimira ku byo wadufashije bitagira uko bingana, hanyuma nzokwandikira ibintu byose byagiye birahinduka kubera amakuru wagiye uratanga. Gusa icyo ngusabye ni uguha ubu butumwa Ndayishimiye kugira ngo amenye ko abasoda atari abana kandi ko icyo dufise ari inkoho atari inkoni. Igihe atadutunganiriza neza turashobora kwifatanya na Nzabampema amaze tukaza gukuraho ubutegetsi bwiwe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.